Hello guys, bakunzi b'inshuti zanje, ndabahaye mwiriwe, ndabahaye mwaramutse mwese aho muri ndabahaye mwiriwe, muramaho meze neza, abanyumviriza muri mu bice bitandukanye, abari mu Burundi n'abari mu Rwanda, amahoro y'Imana bane namwe, nkaba ndabifurije umunsi mwiza n'igitondo ciza n'umugoroba mwiza kuri wewe wese ugiye kunyumviriza bivanye n'ikibanza uherereyemo. Uyu munsi rero nkaba nongeye kuza hano, nkaba nije nsanzwe ndabigisha mu cigwa cyo kumenya kuvuga icyarabu kandi vyoroshe. Uyu munsi rero utari munsi ari rya mbere uciye kuri no channel yitwa Muhoza Rita, nkaba rero ari rya mbere uce wibuka gukora kuri subscribe canke ushobora gusanga telefone yawe iri mu gifaransa, yaka noneho murabizi bikenewe gukora like na share na comment, subscribe, abone, urumva iri mu gifaransa bari abone, ukagira abone kugira ngo tuzoze turajana muri bino vyigwa. Ukaba ufise vyinshi ukeneye kubaza, nyandikira muri commentaire, ndanyaruka kwishura guys, murahawe kazi rero. Uyu munsi tugiye kwiga icigwa ca electricité, sinzi kubivuga cyane. Electricité ni ibijyanye na kaharabu. Kaharabu rero ni umuyagankuba, ibijyanye n'umuyagankuba. Turahera talaja ni frigo, turagaruka amatara, ramba guys, hariho ukuntu bavuga ramba mu bice bitandukanye. Mu cyarabu hari ijambo ushobora gusanga ugiye muri quartier cyangwa muri zone ukizi atari ko bakivuga. Rero hari aho bavuga nura, ishagariye na ramba, ishagariye nura, aho hose ni atsa amatara. Tafe nura, zimya amatara. Tafe ramba, ni zimya amatara. Guys, byose kiba ari jambo. Hama tugaca tugenda ku kindi kintu, climatiseur yitwa mukeif. Climatiseur yitwa mukeif. Insinga zitwa hadid, insinga zitwa circle. Ikintu cyose nacyo c'icuma ni hadida, ikintu nacyo cyose c'igiti ni kashabu. Televiziyo yitwa televiziyo. Ntibakitomora burya tuba tukivuga. Iradiyo ni soni. Telefone ni joare. Bidatandukanye, hariho joare ndashonje, hariho na joare hada esma joare. Telefone ni joare. When joare ana. Okay, turi kumwe guys. Tugaca tugenda ku kindi kintu, kuri chargeur. Tuvuye kuri telefone joare duca tuja kuri chargeur. Chargeur naho yitwa shahen. When shahen ana, chargeur yanje irihe. When shahen ana. Okay guys, when shahen ana, chargeur yanje irihe. Reka rero duce tubandanya, naciye ngirako n'ibindi. Le smet, ukaba unyumva. Le smet
Resmeti tari, iresmeti tari, iresmeti tari. Ukawunyumva ngo hano. Iresmeti sowihada. Iryo jambo barabu barakunda kurikoresha. Ukawunyumva gira iki kintu. Iresmeti. Hada kam. Become harder. Hada kam. Nukuvuga urashobora uri kurabaza nk'ikintu ngo umuntu agurisha ngaha. Hada kam. Hada kam. Lahis. Lahis. Hada rahis. Iki kirazimvye. La nabinyuranije. Hada rahis. Iki kirazimbutse. Hada rahis. Iki kirazimbutse. Hada gari. Hada gari. Iki kirazimvye. Aten hada. Impa ico. Aten hada. Impa ico. Guys, ukaba ari ryambere ushiye kuri runo rubuga vraiment wibuke kugenda ugize abonnement canke subscribe, like, share na comment. Ukaba hari byinshi ushaka kumbaza urashobora kunyandikira muri commentaire. Ukaba ubona hari agakosa ushaka kunkosora urashobora kunyandikira muri commentaire kuko nta muntu adakora ikosa mu bintu kandi haba hari intererano ugomba kunterera yo kunyongereza ikintu ntashobora kuba nzi. Urashobora naho nyine kunyandikira muri commentaire. Guys, ndabibasabye vraiment mubikore kandi ni byiza kugira ngo twubake umuryango wagutse abantu b'Imana. Mushishikare kubana nanje kuri runo rubuga. Iyi video ukaba ugiye kuzoyibona ku rubuga rutandukanye kuri Facebook cyangwa kuri Instagram hose ni Rita Muhoza. Uzoce unyarukira ku rubuga rwacu rwa YouTube Twigishanye Media TV. Tugiye kuza turabatamo utuntu tw'ubwenge, indimi zitandukanye. Guys, murahawe kaze muri benshi vraiment ntimwibanire kandi nanje ntimumbanire. Ico gukora muracumva kugira ngo twubake umuryango munini. Munshigikire muri bino bikorwa kuko nukwitanga. Ndazi nanje nararushe kugira ndabimenye. Nanje nahisemo ko batoyi banje mutoroha nkuko rero biri. Mukaba muri ko murankurikirana muri mu bice bitandukanye. Mwese ndabasabiye amahoro n'umugisha kuri buri muntu wese akurikirana kino kiganiro. Agire aho aba yubakwe. Murakoze cyane. Shalom shalom. Ndabakunda.